amakuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi nuko higanwa rya Primus League Burundi rigiye kuba ribandanya ku munsi wa 28 umugwi wa Interstar n'umugwi wa Vitaro Football Club baza kuba batana mu mitwe kuri stade Intwara Tamurorezi n'umwe hari inyuma yuko bibonetse ko abarorezi binjiye mu kibuga inyuma y'urukino rwariko rurakinwa n'umugwi wa Musongati Football Club uhura n'umugwi wa Interstar mu gikombe citiriwe umukuru w'igihugu hari muri kimwe cya kabiri gishira icanyuma bikavugwa ko urwo rukino rwa Interstar na Vitaro Football Club imwe muri derby zikomeye ngaha mu Burundi ruzuba rukinwa atamuroreza hari ibyo bishakunze kwita away draw. Dukomeje n'amakuru yacu kati yakomereze muri gura n'igurishwa Abedi Bigirimana umwe mu bakinyi bariko baritwara neza ngaha mu Burundi n'umukinyi wa Rukinzo Football Club ndetse no mu giserukira gihugu intamba mu rugamba. Abedi Bigirimana yafashije umugwi wa Rukinzo Football Club kugira muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma cy'igikombe citiriwe umukuru w'igihugu n'ubu bakirimwo aho yatsinze ibitsindo bitatu ku rukino rwariko rabahunza n'umugwi wa Unité Football Club aho yafashe muri kimwe cy'umunani gishiri cyanyuma atsinda ibitsindo bibiri muri kimwe cya kane gishiri cyanyuma afasha umugwi wa Rukinzo Football Club kwitwara neza ino sezo ari umwe mu bakinyi bo hagati mu kibuga benshi bariko baravuga ati Le Polyvalent du Burundi Abedi Bigirimana umwe mu bakinyi bariko baravugisha abantu benshi mbega zo bayerekeza mu buhe mugwi mu gihugu cy'u Rwanda ikarondegwa no mugwi wa Bugesera Football Club. Bugesera Football Club Abedi Bigirimana akaba ariko arayisaba yuko imuha amafaranga agera ku madolari 3,000 kuri sezo imwe cyangwa umwaka umwe hanyuma bakamuha n'umushahara ugera ku madolari 600 ku kwezi. Mbega Bigirimana baza kubayerekeza muri Bugesera Football Club nibyo kurindira. Ni kurundi ruhande umwe mu bakinyi bariko baritwara neza hagati mu kibuga nyene n'umukinyi Busquets apima hafi imetero 1 na santimetero 75 gucyo hafi ya 70 ya metero 1 na santimetero 80 biboneka ko ari kararondegwa n'imigwi itandukanye haba mu gihugu ca Tanzania aho twavuga KMC tukavuga umugwi wa Azam Football Club ndetse ngaha mu gihugu cy'u Rwanda naho hakaba ari imigwi ikiramurondera biboneka ko umugwi wa Muhanga Football Club uri kurarondera umukinyi Busquets wa Interstar umugwi wa Musanze Football Club nawo umaze kuba utangura kurondeza uno mukinyi mu gihe umukinyi bivugwa ko ashobora kuba kandi hariho imigwi nka za Bugesera iri kirabaza ivyiwe uko byo bavyifashe. Umukinyi Busquets umwe mu bakinyi badafise ibiro byinshi cyane ariko technique afise ngaha mu Burundi bakubwira ko ari umwe mu bakinyi bafise kazoza kandi bitwaye neza muri uno mwaka aho benshi bavuga bati nibatora umukinyi w'umwaka ashobora kuza mu bambere. Ni kurundi ruhande mu bijanye n'igura n'igurishwa abamenyereza b'abarundi bariko bararondegwa ngaho mu gihugu cy'u Rwanda aho twovuga umumenyereza Komanda Masudi aho inyuma yuko asezerewe mu mugwi wa Bugesera Football Club umugwi wa Muhanga Football Club uri kuramura abagiza maze akashobora kuba yoja kwerekeza muri uwo mugwi wande wa Muhanga Football Club. Turagaruka kumumenyereza Ismail Nduwantare yamenyekanye amenyereza ngaha mu migwi ya Flambeau de l'Est amenyereza mu mugwi wa Ligarayizi mu ntara ya Kayanza yaciye ngaha muri za Prince Louis maze uyu mwanya akaba ari karabarizwa hariya mu gihugu cy'u Rwanda aho yaciye mu mugwi wa Kirehe Football Club wa Gicumbi Football Club Murantunga biboneka ko Ismail Nduwantare ari kararondegwa n'imigwi itandukanye aho twavuga umugwi wa Muhanga cyane ni uca kwisonga aho biboneka ko uri kuramurondera inyuma yuko bari batandukanye n'umumenyereza wabo Abdul Barushimana. Bega biraza kuba bigenda gute? Ismail Nduwantare beshi bakavuga bati hamwe umugwi wa Muhanga woba umwikozeko baraza kuba batomboye kuko numwe mu bamenyereza bagiye ngo bagira byiza bakora ngaha mu mupira mu Burundi mu kumenyereza cyane imigwi ba ikinisha abana. Reka tugaruke kandi kwigura n'igurishwa biravugwa ko umukinyi Jonathan Ahimana n'umukinyi munyegori w'umuguserukira gihugu intamba mu rugamba akinira umugwi wa KMC mu gihugu cya Tanzania ariko ararondegwa n'umugwi wa Nkana Football Club mu gihugu cya Zambia aho biboneka ko Jonathan aza kuba yerekeza mu gihugu cya Tanzania kuri uno munsi. Mu kiganiro yagiranye n'abanditsi n'abanyamakuru yagiye kubagaruka ko ibiriko biravugwa muri Nkana Football Club bishoboka ko byo bari byo ariko agifitanya amasezerano n'umugwi wa KMC Football Club. Eka ndababwira ati mubandanye muroranigwe mubandanye moroherwe mu byanyu ndabakengurukiye cyane. Nitwa Suleimani niyo nkuru.